amahoro amagana ndetse n'amafaranga ndetse twifuriza n'umwe wese mandanya kwikana kwigana cyo kumenyesha kare yacu kandi nanya Look Media turikaze mu kamera cy'ingina cha Look Sports mugiye kwa mushikizwa na Jules Boris Ingabire ayo kandi ndi kubona mugenzi Arelo Hisi Ndongozi ngira ngo murabona ko uno musi twavuye muri studio za Look Media twamaze kwa dushika hanze ya studio aho turi ku kibuga cha Parque ndi kumwe na mugenzi Arelo Hisi Ndongozi ndamuramutse Nenda kwa mukiji. Umeze neza? Yeah. Weekend yagenze neza? Weekend yagenze neza cyane. No musi twashatse gufata akayaga twashatse kuva muri studio tuza kibuga ngo tuze kwa twabwira amakuru agiye atandukanye reka ravuga muri no weekend ariko nko mubibona turi kuri park ntuvuga yuko turi muri mood ya basketball turi muri playoffs turi muri final navuga za zinkino zikomakomeye cyane muri basketball tuza kwa turaba neza ayari karavugwa muri no weekend muri basketball muri playoffs aho hari kwaraba inkino za game 4 cyangwa urukino rwa kane ndetse n'urwa gatanu muri playoffs muri basketball tuza kwa turaba rero twinjire indani mu nkino haba ku ruhande rw'abigeme ndetse no ku ruhande rw'abahungu no musona ko hari bari mu higanwa rikomakomeye cyane ubona ko bariko barahiganwa bikomeye cyane no musi turabona urunani rutsinze ejo tukabona DYNAMO gitsinze ngaho tuza kwa twinjira indi mbere ko dutangwa rero n'ikiganiro cacu reka tubanze tumira amate gato ico tuza nido y'amakuru yacu nkuko musanzwe mubimenyereye yamitanga ingurane ibafasha kurungika abana ku mashure uko umwaka utashe ingurane isomero umushahara wawe igishu yawe mu masaha 48 gusa iyo ngurane ironswa umukozi ahembwa ku kwezi bacishije umushahara wiwe muri BCAB mushobora kuronswa amafaranga ashika ku miliyoni 10 mukayariha mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna iyo ngurane isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 20 ku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2026 itura ishami rya BCAB ribegereye hageze icyo mubaza hamagara kuri nimero 22 29 71 25 canke kuri 22 29 71 26 shika mwiterambere na BCAB shika mwiterambere na BCAB shika mwiterambere na BCAB hariyo kabijya nuko rero tumaze kuba tugaruka muri Look Sports yo kuri no musi wa mbere aho tugiye kwa tubashikiza nkuko twaje kuba tuvuga mu ntangamarara ayari karavugwa muri basketball y'u Burundi muri ino weekend zari playoffs zaho ziraba yari urukino rwa kane game 4 ndetse na game 5 ku munsi wa gatandatu DYNAMO yaratsinze iragaruka muri ban iragaruka na Cicize ariko kandi ku munsi wa Mungu URUNANI cyarasura baravyuka kandi ibintu bisubira azera no munsi URUNANI ruri hejuru gatoyi DYNAMO irasubira kandi iraja munsi game 4 kwanza ni kihe kintu DYNAMO aje kuba izana kugira ngo ize kuba igaruka ku ntsinzi mbere yuko yari maze imisi itariko yitwara neza abo nibaza ko icambere ni twamaze bivuga kuva kera muri playoffs naza ko nibiganiro twagiye turakora avana abakoci batandukanye abo twagiye turatumira bavuga ko playoffs ni je ya majesté tactique match après match bavuga ngo uno urukino ukina samedi ugoga kandi match kandi nibaza ko biba bigoye cyane kuko ukinye samedi y'amasaha urukino ruhera directement utangura gutegura match ya dimanche ugasanga n'umwanya muto ufise umwanya muto ugira iki nibaza ko na majesté tactique twarabonye ko hajye biragoye ko Hovena Oscar muri kuri equipe yamaze kugira avance ya match zibiri no musi URUNANI rwari rufise avance ya match nivuga ngo match ya mbere DYNAMO yaratsinze URUNANI rusha rutsinda match zibiri zikurikirana biba bigoye rero kugaruka mu gihe equipe yamaze kugira victoire zibiri zikurikirana kuri wewe nibaza ko icambere ku rukino ku munsi wa kane ni DYNAMO yagerageje urabona ko yagerageje kulimita amadega yagiye kusibisa kuri match ya gatatu tureka par exemple kuri match ya gatatu mu mugurunani habaye show y'abakinyi bagera kuri 4 abakinyi bagera kuri 4 batsinze amanota arenga 70 nibaza ko batsinze amanota agera kuri 71 kuri bari yari yatsinze amanota 18 Petit Peri 19 Ventero Romisi amanota 13 Yves urako ari bane gusa bararengeje amanota 70 amanota 70 manota 88 yatsinzwe n'umugurunani urumva ko yari amanota menshi cyane nibaza ko kuri match ya kane
ubona ko Dynamo yagerageje kureduiza izo ntuze nibaza ko habaye changement tactique cyane kuri côté ya Jolis mu kiganiro twari twakoze ku munsi wa kane muri midweek turi kumwe n'umutumire umumenyereza Joseph Bugakiza twaje kuba duhagara cyane ku ma defo ariko riboneka cyane ku ma déchets tactique ariko ribonekeza mu gwa Dynamo ubona ko Dynamo yagerageje gusura kuri izo mpande cyane twari twavuze ingene bidatahurize ingene ashobora gushira Clement bakamukinisha umunota umwe muri match 2 ku nkino 3 zari ziheruka mubona ko kuri game ya kane niwe yaje kuba aba umubeti no URUNANI yaje kuba kira match nziza cyane avyeki amanota 23 n'amahobo 10 ndibaza double urumva ko iyo ni ajustament tactique kwanza ya mbere twabonye umwanya munini cyane Jolis ariko akinisha ya double pivot mu gihe mu nkino zaheruka kenshi twabona ari umupivot umwe akina ari Sanya canke ari Baji ukabona Clement ariko ari nzego cyane mugabo yaje kubagira match nziza naza ko kuri game ya kane equipe zose twari zibiri zagerageje gukira ubona ko yari je iri très défensif de deux côtés hatsinzwe n'amanota make 61 mbego kuri 55 gerageje kuraba yari manota make kuzini nkino zari ku nkino zitatu zari zeru ubona ko yabaye amanota make cyane cyane kuri Dynamo yagerageje kureduza ubonye ushoboye guhagarika URUNANI ukawustopa kuri 55 points muri Kartazine muri match yose nibaza ko wagize travail défensif komeye nibaza ko ari iyo credit ya mbere umuntu uno mugwi wa Dynamo ikindi kintu nibaza ko cyaje kuba gifasha cyane cyaje kuba gihinduka muri Dynamo kuri game ya kane nuko kuntu ubona ko umwanya munini yaragerageza ku amashanje mu nkino za mbere twarabona ko Tametonga ariko akina iminota 30 irenga Giberi ariko akina iminota muga kuri game ya kane ubona ko yagerageje kubagaburira umwanya n'abandi twarabonye Papi Ndiaye Chuma Giberi na Tametonga ubona ko bose bakina umwanya usa nunga nibaza ko ico kintu gufata riske yo vuga ati Tametonga byanse reka ndamushire hanze amara umwanya yicaye kuri bench nibaza ko hari umwanya munini yamaze yicaye kuri banc kandi ubona ko Dynamo yafata riske ikagira ikibazo ko arico cyari kibuze mu nkino za mbere cyane cyane kuri game ya kane harabaye amajustema kuri Dynamo ikindi kintu uvuga twokeza mu Rwanda Dynamo nako cyane cyane ku mukozi Jolis nibaza ko ari sur fait de critique cyane gose ariko aba critique cyane nibaza ko binamutusha mva ko abantu bose bavuga bon sinzi ko bimutusha sindabizi mugabo bono nkaba ntibyari bikwiye kumutusha kubera umukozi arazi ko atereza kuba critique igihe club iri kugira abantu benshi barabizi yuko baranabivuga iyo equipe iko yitwara neza n'abakina iyo equipe iko yitwara nabi kandi hamwe amugiye kubiraba usanga harimwe na injustice quelque part nk'akaro ugiye kuraba match ya mbere Dynamo yatsinze twarabonye Tametonga na Giberi nivo bari batsinze amanota agera kuri 38 ari babiri gusa mugabo match ya kabiri ahonye match ya mbere abantu haravuga Giberi yagarutse Giberi ni MVP Giberi ni the goat ibiki niki Tametonga ni ibini byiza gusa mugabo kuri match ya kabiri ari babiri bagiye gukombina 6 points bavuye kuri 38 muri match ya mbere bakombina 6 points muri match ya kabiri cette fois-ci ibintu byagarutse kuri Jolis si umukoci mwiza niwe yatsindije equipe mugani bavuze ati Giberi na Tametonga boko batsinze 8 points mugabo match ya mbere batsinze 6 points match ya mbere batsinze 38 points ivyo ni babivuze bavuga ngo ni umukoci nico gituma nibaza ko normalement hari interview d'officier ya Gafisi twarakimubajije nibaza kuvuga ati jewe byose ntibindaba bavuga ibyo bashaka bagira ikinyaza ko umukoci wabizi ko imisi yose batsinzwe niyo bavuga batsinze n'abajori bo bavuga naza ko rero Jolis avec pression yari ariko yaragerageje kugarukana equipe kugarukana ikizere muri equipe ubwo no musi naza ko iyo URUNANI ruza kubatsinda match ya gatatu zikaba 3-1 haba ariko havuga ibindi no mu cyane gose kandi bafise n'amahirwe make cyane naza ko kuri game ya kane Dynamo baragerageje kwajista neza ibyo bagize birakunda cyane cyane muri defense cyane kuri arrive ya Clement na n'ibindi bitandukanye ku munsi wa game ya kane baratsinze ariko game ya gatanu naza ko ni game match gitangura arana yuko bagenda bangana mwe seti undi 6 witundi nawe muga haragera igihe bose bari kuri naza ko bari kuri 17-18 baca baraduga kabisa nako URUNANI rurerurira cyane gose kabisa umugwa Dynamo ku buryo haza difference nimba ntihenze y'amanota agera kuri 21 canke 22 ariko Dynamo irakurayo ariko kandi iza gusubira gukonseda gutsinda
bamwe bati Dynamo nimba yashoboye kugira gukuramo amatagira ku 21 ntibyumvikana ukungene yari kuza gusubira kandi gutsinda kubwawe ugerageje kuraba game 5 ko yaje kuba igenda uyivuga ko iki muri rusange. Bon, game 5 ni mu bisanzwe basket ni keso ya ni keso ya hali. Hariho equipe igira run ikagenda igatsinda amanota menshi indi equipe itatsinda. Kandi uravye nkuko yavuze match gitangura baragize ahantu baragira 18 parties. Yego 18 parties. Nibaza ko ntibasumana amanota 2 cyangwa 3. Nuvuga ngo ashaka kso ya Dynamo urunani rwaraheponda. Ashaka kso ya urunani Dynamo yaraheponda. Nuvuga ngo ugiye kuraba re debut ya match. Hajyanye je narabona ko nibyo Dynamo iragize iyo rani irakwiye amanota iragiye n'imbere mugabo haraza kuza undi mwanya w'urunani kuko ni match yatanguye bagenda barakabuka ubona ko ni même niveau ni même style de jeu cyane kandi bagarutse kuri bimwe byo muri game 4 baraforshije no ngo defense bose nyuma ko hamaze inkino zibiri ubona ko ni je defensive bari compact cyane muri defense barugaranye utsinze panier nta panier facile irimo nibaza ko ni urunani rwaragiye imbere ruragira amanota 20 difference ya 22 Dynamo irazira yakuramo isigaza difference y'inota rimwe nibaza ko hageze n'igihe iraje imbere inota rimwe yaragiye imbere kandi nk'inota rimwe cyangwa bibiri nuvuga ngo habaye umwanya muri debut ya deuxième carte niho urunani rwagiye imbere cyane iyo difference ya 22 fin ya troisième carte niho Dynamo nayo yakuyemo ayo manota fin ya troisième carte debut ya quatrième carte nuvuga ngo debut ya quatrième carte ko kuva ku munota hasigaye 8 minutes ubona ko byace bisura kwa kundi zigenda zibangabangana ashaka cyo ya Dynamo urunani rukaheponda ashaka cyo urunani Dynamo ikaheponda niko byagiye kugenda rero urunani rwace uza gufata avance mu minota ya nyuma ya match muri money time kandi baza ko cyane equipe itsinda kenshi mu gihe equipe usanga zibangabanganye money time nici za kudefinisa ninde aza kuba umuvenkeri baza ko ku munsi w'ejo turashaka kuvuga ko hari amafacteurs abakinnyi babiri bashoboye kureponda baza ko match bashoboye kubisindirwa na Gilles Ripia offensivement yari exceptionnel kuva kuri match ya mbere nubwo ko hari hari 13-12 muri debut ya première carte hari amanota 11 yiwe yari 11 point yiwe muri 13 point y'urunani ona ko nibaza ko ni hockey imeze neza baje bagira cyane gose kuva kera nibaza ko Gilles ni mu bakinnyi baje na pressure cyane kuva kiri muri mesha nimwe mu bakinnyi nibaza ko muri ntuzaye contre ehoho aha mu Burundi n'abakinnyi bake bashaka kumufata ayo kuntu asize rap muri gauche muri droite n'umukinnyi afise style doje nziza muri rusange naza ko ni hockey nziza ku muguru nayo mugabo Prince Gilles muri secteur offensif hariho ori nuvuga ngo mwimisi ari exceptionnel cyane jeje kuba yiyerekana muri nuvuga ngo muri money time muri money time niho mukinnyi abakeneye yatsinze n'amanota makina naza ko yatsinze ibe game 4 na game 5 match kwanza kwa gatatu yo mu nzu hagati ana ko naho yari yagerageje kwitwara neza cyane nibaza ko ni numwe mu bakinnyi hamwe urani gutwara zino playoff ari mu bakinnyi babiri bashaka kugwanira MVP yo kuba MVP wa playoff nibaza ko uravye ejo yagize ama block atanu nibaza ko muri block zitanu yagize atuka zitatu yazirize muri manitaje ari yagize ku icuma ari yagize ku isanya yagize kuri giberi nibaza ko harimo ivyo yagize muri manitaje nka zitatu match ya gatandatu match ya kane ba Pito yaje naho nyene kubagira block zitanu nibaza ko ni defensive Mariko aratora ritme kandi ana ko yimplika cyane mu ma style doje nubwo utari umucoach canke utagize urabona ko ama system y'umugwa urunani cyane ari impliqué gose ara libera ama espace ara nuvuga ngo arugura zone abakinnyi bashaka kugira nibaza ko numwe mu bakinnyi ashoboye kwevuriwa numwe mu bakinnyi je ndibuka uri mu myaka iheze uri kwa muravuga ati ni muremure aragira iki mugabo habuze iki antu ko barabona ko arashaka kuba buze confiance muri we ashaka kuba buze confiance muri we turibuka mu mwaka weze ntiyaronka umwanya munini bari bazana kumeshi mugabo no munsi ni maître pièce ni pièce maîtresse wa umuguru nani nibaza ko ni ori ni Gilles ni Kuribari nibaza ko Kuribari ari top cyane ni equipe yose ni Yves nawe nyene numwe mu barundi no munsi bafise bari kuri niveau nziza muri zino playoff nibuka urunani kenshi cyane bafise mu mwaka weze bari bafise Landry muri playoff yari umukinnyi mwiza cyane bari bafise Meya bari bafise Romis ni imyaka ingahe yose ana ko n'uyu munsi ana ko nawe nacari ngaho ari consistent gose naza ko ni game 5 na mafacteur menshi ni Dynamo yaragerageje mugabo yaraje kurasha gatoya muri bize ikindi kintu kuri Dynamo cyo kirabura ni hari ama individuality naza ko mu playoff mu match nkaya komeye ama individuality ategerezwa kuko hari igihe mugira system
systeme zikanga umu adversaire wawe systeme zose akazikunda dans ce cas cha yinjiramwo ikintu cha individuality umukinyi akidistinga individual agakina ibintu vyiwe individual igira mfate responsibility ngiri Pape Ndiaye yarabigize kuri match ya kabiri ya gatatu aho Dynamo urunani rwari rwabafashe rubadomina rugira iki muga muri izi match zibiri ari hasi gose ubona ko urunani nago nyene rwashoboye kumuzirika gose ejo yakinye plus de 20 minutes avec 0 point umva ko ni umukinnyi aratsinda 23 point muri game ya kabiri yasinze 23 nimba ati game ya gatatu naza ko no munsi ni Ndiaye nawe nyene ari mu biko biratuma ino Dynamo itari kuragira kubera atari ko arakontribua uno musi Gilbert usanga ejo yatsinze 7 point match yeruka yatsinze 5 ubona ko offensive ntiyari ko arakontribua Tametonge naza ko ejo yatsinze nka 13 point umva ama individuality muri Dynamo biriko biragorana cyane muri ino game ya kane game ya gatanu bon tuba turavuga ama individuality ngango abenshi barazi yuko Cuma ani ni umwe mu bakinyi canke bon dushate vuga na Tametonge ni bamwe mu bakinyi twatuvuga yuko barashaka kudecida uti match tugete hindure uno musi hari ikintu cyaje kwa kiba ejo ala fin du match turabona kumenga abantu bari nyuma ko Dynamo muri Dynamo Cuma na Tametonge ntibariko barahuza ubona ko nimba bashabwa nivyo habariyo pressure ya match turatsinzwe niki twarabonye ko kudahuza hagati y'abajuwe hari n'abantu baje ko barumarika yuko ngo muri staff none ibintu bitagifashe neza nibaza yuko ino pressure iri kiraba muri Dynamo ishobora kugira ikintu yabiri rica muri kuno gutsindwa bonebaza ko bitegerezwa kubera ni muri vestiaire hari abakinyi babiri batumvikana en plus si n'importe abakinyi abari bo bose n'abakadre n'abaridere muri Dynamo ni abakinyi vuga ati je konti c'est Tametonge je konti si Cuma Toto mugano musi ari bo babiri nyene batumvikana kandi ababivuga barafise fondement kuko twarabonye video yagiye kubisirikira abahejeje gutsindwa match ya gatatu ubona ko ntivyari bisa neza ariko byari ibintu vuga ati ni shame ku mugwi nk'uyu wa Dynamo eske muri vestiaire hameze gute bimeze gute ariko naza ko ziya ni keso abantu bigira muri vestiaire antuka nejo kwanda yibona Tametonge yarashavuye Tametonge no mama arashavura cyane batsinze arashavura cyane ejo ari ukuntu match yari sigaje nka 20 secondes hamwe nyene ni fair play kugira ngo Dynamo niyo yari umupira mugabo yari kwataka asigaye 20 secondes ntuza gukora muri difference fair play bivuga ngo Cuma yaciye Etienne yaswe kwareka kwakira Tametonge naza ko foko agira umuntu amuvugisha akamwe kahura mu cadre naza ko si comportement z'abantu baba cadre beki atuka kandi niba arakwiye kuba ari example kwereka abandi ko kwakira defete ari bisanzwe umaze kubona abakinyi nka dufate nka Carlos abakiri batoyi muri Dynamo babona ati Tametonge nawe nyene ni mu cadre amaze gukira imyaka myinshi ubwo ntashobora kwakira defete eske twebwe naho bizo bigenda gute naza ko ni ikintu cyo kugera muri vestiaire ndani kandi igitobe binagoye ni umwanya muto izi playoff n'umusimba ziri umwanya muto hari umwanya wo kugera vestiaire hari umwanya wo gutegura tactiquement hari umwanya wo kugira analyse video hari umwanya wo kumva ko nibaza ko ari ikintu kimwe mu mapoint faible n'umusi muri vestiaire ya Dynamo hari abakinyi batumvikana abakadre nibaza ko biba bigoye cyane ugerageje kuraba match zimaze gukinwa uko zingana uno musi mu bakunzi b'urunani bavuga bati twebwe tuzoza twitego ku munsi wa gatandatu match tuzoza kwa ziba game 6 na game 7 mu game 7 yahoba ni ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana bamwe bati twebwe tuzoza twiteguye igikombe cyacu ku munsi wa gatandatu wibaza yuko Dynamo ngo ize ivuga ati reka dustope dushike game 7 niki kintu yoza yakoze bangeze kwa nizeza abakunzi bayo bazoza ku munsi w'Imana boje kubanye baza ko bitarahera baza ko bitarahera parce que turibuka histoire yo makweze tugakurura ni gwasinze game 5 nanye ndibuka ko ari match batsinze bigoranye cyane bayitsinze bagize money time iri exceptionnel mu muguru nani ndibuka ni match nako ndaraba warabona ko ari match barayitsinze eske bafise muzo zibiri no musi bari favori cyane kwera bafise avantage ni match zibiri bo bategezwa gutsinda antuka Dynamo ibiri kuri pressure cyane umva ko bwa twe dutegerezwa gutsinda zibiri zikurikira izi seri nta na rimwe baratsinda match zibiri zikurikira anza ko mugabe biracashoboka turavye histoire yo makweze urunani baratsinze game 5 basigaze match Dynamo batsinda zibiri ya gatandatu n'iyindi uno musi birashoboka ko equipe ziratandukanye abakinyi batandukanye bahari mugabo nibaza ko bigishoboka n'abakoci batandukanye uno musi nibaza ko Dynamo nta hezo bafise yo kwihebura ko twarabonye ko nibigeze bihebura muri playoff
nibaza ko barafise hezo ahubwo yo kwizera bavuga ati birakunda birashoboka turashobora gukora kijya kintu turashobora gushika hari muri rusange nibaza ko ni byashashoboka ariko biragoye urunani ruri favori turavye performance amaze kugira muri zihimwe zingahe bari imbere deja muri série bafise imwe ava harakaroje ko mbona ngo match zose zimaze kuba Dynamo isinda samedi Dynamo isinda samedi urunani rugatsinda iyindi minsi kuko urunani rumaze gutsinda kabiri dimanche na rimwe mercredi Dynamo nayo isinda zibiri samedi ashavuga ngo nuvuga ngo musize samedi muraryoherwa umunsi wa samedi muga dimanche muca musaba kuba urunani rusize dimanche indwi yose ihera ariko rurasebu mercredi wose rutsinda umva ni kwa kuri no musenyaza ko muri rusange tugerageje ugaruka seri ntirahera twashobora kubona Dynamo iranversa situation igatsinda match ya gatandatu sinovuga ngo igatsinda na match y'indwi mugabo antuka kuri jewe ndabona ko amahirwe agera kuri 60 kwijana turashobora kubona game 7 bashika muri game 7 ku munsi w'Imana twebwe abakunzi ba basketball muri rusange azoba ari sawa no muri FIBA bazoba ari sawa kwera akarotsi kazoba kari no ko aho ni mu bahungu kabisa nako ni match kabisa zitabiriwe n'abantu benshi cyane kabisa nuko nihaza ko imbere yuko tuva ku bahungu kwanza twaje kwa tuvugana na coach wa URUNANI head coach URUNANI witwa Elvis Hakizimana cange Gafisi aragira ico atubwire ka tumukurikirane gato icyo tuza turabe ariko aravuga naho mu video. Coach Gafisi urukino rugira gatanu intsinzi yanyigira gatatu mu vyakiriye gute? Tuvyakire neza kubera dufashe avantage biraryoshe kuba wa mbere muri série ya 7 match ugize 3 victoire bisigura yuko uba wihaye ico bita muri tennis bavuga 2 balles de match donc ufite chance yo gutsinda urukino rumwe muri zibiri rero nibaza yuko ni ibintu tugiye gukorerako ibintu kandi nziko twiteguye neza dushobora gukora ejo turavye urukino rw'ejo kuntu vyagenze benshi baravuze ko mu bakinyi wiga harimo umukinyi yabinjije amanota menshi karabona Clement Kongoro mu bakinyi wiga ngo ntarimwo ico cyo bacara bitumye Clement ejo yaratu bon en fait match yose amara umuntu mushasha usanga iyo biyajuste aza akakubabaza tametonga namaze kutubabaza nziya yaramaze kutubabaza ejo nawe yari Clement donc hose tugaturi ajusta tukaraba niki twakoze nabi Clement yadusinze kujya bigenze gute donc ejo yaradukoze ko c'est vrai mugabo twaratashe muhira turasubiramo video turaraba hama turageza kugira ngo no munsi tumulimite mugabo no kulimita n'abandi ikintu cyoroshe kulimita abakinyi bangahe ya même temps mugabo duse in defense iri adapté mu situation yose rero twayiteguye kandi nibaza yuko mwabonye ko twari aggressive cyane byatumye dushobora no gutsinda match uraze game 4 na game 5 amanota atsindwa ya manota ejo bariko bakritika bavuga yuko ari score z'abakobwa ubaza ko byaba bitumwa niki bon ejo hari defense ikomeye de deux côtés yababo natwebwe ngira ngo même na les meilleurs marqueurs basanzwe mu ma équipe ngira ngo mwarabonye yuko batagiye mu ma double digit rero nibaza yuko uno munsi byabaye ibindi muri sanse yuko mita ya mbere twebwe dufite icyizere ko dushobora kugira amanota menshi cyane gusoma mugabo twabaye stack ukuntu gatoya offensivement turabari imite mu ma option mugabo dufite abakinyi bari mature dushobora kuva mu situation yari yose rero icyo nakoze nagerageje kubagumiza muri match ndabereka yuko naho run yacu bayikuyemo nakagira run yiwabo tuma turi concentré tukagumana même principe hama urukino twagira yabaye free flowing basketball ngira nuko mwayibonye kandi byaduhaye twebwe avantage kubera twadufite abakinyi muri terre babishoboye karta ya mbere ni ya kabiri biraboneka ko mwagerageje kurondera ama espace kugira ngo amashuti aturapo yorohe karta ya gatatu birananirana byagenze gute muce muronka intsinzi kandi amashuti aturapo yaciye yanga ibyo nakubwiye faut que adapter na flow ya game flow ko match iragenda nawe uri adapter rero nibaza yuko ahabaye umwanya twebwe tubona kumengo amashuti nariko arinjira hama avec intelligence y'abakinyi bacu dufise tugerageza gukinira ko ama option dufise kuma mismatch nibiki kandi natwe byaduhaye avantage twaza no kugira defense nziza kugira ngo ishobore kuduha ama contre attaque rero nibaza yuko twagiye na flow ya game akabazo kanyuma no kubaza igihe umugwi utsinzwe kenshi bija ku mukoci mugabo igihe umugwi utsinze
kenshi babona ko abakinnyi aribo bakinye neza. Yego. Mu nkino watsinzwe ico kibazo barakigitse. Jewe babivuga batabivuga ndishira en cause mais en même temps avec abakinnyi dufise twaganira qu'est-ce qui n'a pas marché. Ndashaka ko nafise ama decision atariyo bashaka kuba bataye imipira mbwa ico novuga cyo ni equipe turi hamwe staff n'abakinnyi defete ni yacu twese victoire ni yacu twese rero nawo wovuga cyane kagira iki la pression itegereza kuhaguma je naco bimbwiye ndaza akazi ndiko ndakora abo two turakorana barabiza abakinnyi nta kintu na kimwe kiduperturba gihari bavuga cyangwa batavuga banshira ko pression isimpinduka umandi wa undi nyene umandi calme niyumvira ico nokosora hama twarengene urukino rukuri ngene rugenda rero nubu nibaza yuko barashobora kuvuga ko victoire y'abakinyi kandi birangyohera je gikenewe uko numva gusa ko victoire uwo ijako nzigusa kwija kurunani match ikurikira izoba ku munsi wa gatandatu hari iminsi myinshi yo kwitegura muzokwitegura cyane mu kibuga cyangwa muzokwitegura mu analyse video ikindi naco twitege iki vyose zokitegura vyose mu kibuga na analyse parce que dufite iminsi myinshi turashobora kugira umunsi umwe wo kwitegura wo kuraba ama video tukagira umunsi wo kuruhuka tugafise turasi ibintu bishobora gukora muri 5 jours donc nibaza yuko ico gitegeza gukora kugira ngo tugire ajustement kanaka tuzogikora turabise umwanya unya nibaza yuko tubanza kwanza tugataha twaruhuka tugize weekend iruhisha cyane nibaza yuko twobanza twaruhuka hama umwanya ugeze tuzobigera kimwe cyose ku mwanya wacu hama cyo twakwiteganize yuko muri zibiri zisigaye ndizeye yuko tuzokora mwimwe ndavyizeye nuko mu bigeme naho umugwa Dynamo ndetse n'umugwa Lezipo niho bariko rakina hari ikintu kimwe abantu bariko baravuga bakunze ba basketball muri rusange banako turafise equipe zibiri muri basketball féminin onako ziho ziritwara neza bamwe ati nimba tubuze Dynamo kabisa nako iri kiritwara neza tubuze umugwa Lezipo uri kuritwara neza ni Lezipo wanashima mbere tugiye kuraba barafise abakinyi beza kabisa barafise abakinyi beza ariko kandi no kurande rwa Dynamo nako ni equipe imeze neza ikina jeu nziza tuvuye yuko basketball féminin imigwi ibiri iserukira Bonaza ko ni nayo dufise yonyine. Ni Real Madrid na FC Barcelona. Ni nayo dufise gusa. Ni nayo dufise kuko ugiye kuraba no munsi ugiye uravye nka match za 3e place hagati ya Message na Gladiators. Ubona ko ni equipe zibiri nyene bwati ziranganya mu bisanzwe. Ziranganya. Muri rusange nibaza ko twaje kwa tuvuga kenshi. No basketball féminin atakintu gikozwe cihuta. No munsi nizi playoff ugiye kuraba the meilleur joueur n'abakinyi. Harimo abarundi kazi nivyo mugabo harimo n'abayetranje baje utabaza. Nawe nyene hamwe no munsi wovuga ati abayetranje barindira. Byo wabigoye kubona abajoye b'abaroko uvuga ati baragiye muri equipe nationale bakina nganye. Petete ho dufise abandi bariho badariko badakina no mu Burundi. Mugabo antuka basketball y'abakobwa foko ino saison yaheje. Bicara kabisa. Abantu babijejwe bicara bakaraba igikwiriye. Bakarabi. Je cyo ndi cyo kandi ntakekeranye. Ndazi ko hari amajentara y'abakobwa bari mu mici itandukanye y'igihugu. Kwa kuntu ba detector avuga ati reka dukirisha amarigbe y'abahungu igitega amarigbe y'abahungu ingozi hehe. Abakobwa no mu bakobwa. Foko waje no mu bakobwa. Nibyo nta matara nk'abahungu bazoronka. Mugabo ashaka gusanga ingozi usanze y'abakobwa babiri batatu. Yo musinza ko Romerge la meilleure joueuse w'umukobwa hano mu Burundi bifise. N'umunyengozi. Numara kiremwe uno musinza ko nta wundi mukinyi dufise nkako. Kandi akiri muto akina ingozi. Ese no munsi message yaba itariho ngo azokina ngo twomubonye he. Umva ko no witwa Krista. Naza kuravye ama statistique yiwe agira. Nibaza kubona ko ari kuri nizisumba abandi bakobwa dufise no munsi. Umva ko n'umunyengozi. No munsi ugiye igitega turetse Lezipo y'igitega ihari. Antuka ari abandi bakobwa bakina basket bakiri batoya umuntu ashobora kwankadra akaraba mu myaka ingahe iri imbere ugasanga baravuye mu kintu. Rero nibaza ko birakenewe cyane abantu bari muri basket kabisa ko bicara bakaraba ikibazo cy'abakobwa kwera umwanya n'umwanya muri basketball kandi nyene abana bari mu batarenze imyaka 16 byiteze yuko baza kuba bafata urugendo uno munsi aho bari bagiye gukina baserukira igihugu ariko byaje kuba bisiba kumvo zigiye zitandukanye ngo twaje kwa twegera coach aho kagabo aratubwira niwe asanzwe ari directeur technique muri Federation ya Basketball Febabunga mu Burundi niwe ariko kandi asanzwe na head coach wa umugwa Jimkana muri Abari ariko kandi nawe yari kujana n'abano batarenze imyaka 16 twaje kwa tumwegera ngo atubwire mbega ni iki cyaje kuba bituma basiba reka tumwumvirize cyo tugaruka
uno munsi byari byitezwe ko equipe nationale y'abakiri bato batarenze imyaka 16 bafata urugendo berekeza i Mombassa. Eske byo babikiba baragenda canke nk'uko mubivuze byari biteganije ko uno munsi urwaruka rutarenze imyaka 16 rufata urugendo i Mombassa kugira ruhure n'ibindi bihugu kugira ngo bashobore gukina. Mugabo ku munota wa nyuma uno munsi nyene twasubiye kumenya yuko urwo rugendo rutakibaye kumvo z'uburyo bwo muri federation. Mugabo nibaza yuko gushika ubu nibaza ko turacarindiriye inkuru ya nyuma kubera inzoba ingene babitubwiye nibibanza bitashoboye kuboneka. Mugabo iyo icambere nakubwira ko niyo competition yari kuba ejo byateganijwe ko twe dushika itariki 3 no munsi. Mugabo ivyo gushika no munsi ivyo kugenda no munsi byasivye kubera ibibanza bitashoboye kuboneka. Mugabo twe twizera yuko ejo bishobose ayo mabiye ya Davio akaboneka, nibaza yuko urugendo rushoboka. Mugabo naho twosanga match zatanguye tugiye ejo twoshika saa 2 y'ijoro, mugabo tugashika inkino zatanguye. Mugabo ivyo nivyo naco vyobuza kubera toshobora kubisinyara hariya uko tuzoshika dutevye karandiriye bakayigira ukundi. Mugabo turacarindire turabe ico inzego za federation zibivugako. Ava yuko batarahindura karindiriye byari bitekanije ko mukina match ya mbere ryari? Match ya mbere yari kuba itariki 4. Nuvuga ejo. Kubera ubu inkuru dufise nuko umengo ni ibihugu bitatu bya confirme ko bizogenda. Urumva je nibaza yuko igihugu cyakanye kibaye u Burundi naho tuja ducerewe, nibaza yuko ikarandiriye bashobora kuyigira ukundi bakaturindira canke tukazokina match zibiri ku munsi birashoboka kugira ngo dushobore kwiratrapa. Aba equipe ya U16 baruka gusiba mu rugendo ari kugendamo muri Egypt. No musi U16 dawe nyene hamwe byoshika igasiba. Ntubona ko ari intambamyi zikomeye ku bana bakiri bato? Intambamyi zirahari, mugabo kubera ibintu uburyo canke n'ibindi bidasezerana, nibaza yuko federation n'ababijejwe tuzofata ingingo mu minsi iza kugira ngo ivyo bintu nibize birasiba. Kandi ibintu bitafa kuri federation bitatuva ko, mugabo vyiza nuko gwaruka goshobora gwientraîna uburyo bukaboneka kugira ngo bukaboneka kare kugira ngo gwaruka rushobore kwitaba ayo mahigana. Kandi ibintu bifasha bimotiva abana bagiye bica bimotiva abandi kugira ngo bahurumbire urwo rukino na kare. Ni imyaka y'ugwaruka ikiga basket kubera basket yo muri minsi yagaze kugwaruka. Murabona yuko abakuze bariko barakura nyene, mugabo dushize ingufu ku bana ba 10 b'imyaka 16 na 17 mu myaka iza tuba dufise equipe ikomeye canke abana benshi bahurumbira basketball. Unaza ko gushika ejo ku bugoroba abana bari bazi ko bafata urugendo no munsi byagiye guhinduka pe gushika mu ijoro saa 5 ejo abana barazi ko bagenda. Benshi bayimenye mu gitondo ko ibintu byahindutse, naho tutara je narihebura. Nibaza ko bishobora guhinduka ejo ingingo zigafata kugira ngo tugende. Kubwawe twaje kwa tubona ngemwaje kwa bivuga twaje kwa tubona abatanze imyaka 18 basiba, uno munsi tubonye abatanze imyaka 16 basiba. Nubona ko ni igihombo gikomeye cyane muri basketball y'u Burundi muri rusange. Nkuko twavyumvise naza ko reka bwa mbere twize yavuze ko kubwiwe aracafite ikizere birahera, arafite akizere gato ko bitarahera bishobora gukunda. Mugabo reka tuvyizere kuko bamwe bitoza kuba bigenda uko. Nibaza ko ari image mbi cyane tuko turatanga kuri basketball y'u Burundi. No munsi U18 barasivye muri Egypt, iyi minsi nyene iheze muri ukwezi nyene kwindwi. Uno munsi U16 bagira basibe i Nairobi i Mombassa muri Kenya. Nibaza ko ari image mbi, kandi sina image mbi gusa dutanga kuri basket, ariko ni n'ikintu uvuga ngo gishobora gusubiza inyuma bano bana. Baravuga ati eske turagenda gukina, turagenda kwimenyereza mugabe izongera tugiye. Byahano ikintu numvise kibabaje cyane ni cyane nuko ejo ku munsi w'Imana abana bari bazi ko bategerezwa kugenda. Hari abari basezeye imiryango bavuga ati, hariho benshi bavuga ati ndarosa amahirwe yo kurira indege ijya mbere mu buzima. Bari basezeye abagenzi, bari babishize kuri stati cyangwa bagize iki. Byaje ko tubwira ko gushika mu ijoro saa 5 y'ijoro bari bazi yuko bazogenda. Bivuga ngo baje ko bimenyesha muri ayo masaha ya saa 5. Petete ko hariho
abatabibonye muri yo masaha bari bamaze kuryama bavuga ati Barcelona uno musi mu gitondo numva ko birababaje cyane uca wimvira ubu mwana aca yifata gute acabona iki naza ko iyi ni opportunity bataronka kenshi kuko uno musi kiye muri U16 mu mwaka uza biragoye kuzogaruka muri U16 naza ko muri Febabu twaba tuvuga ko hari ibintu byinshi byo gukora ikintu naza ko ari ikintu cyo kuraba naza uburyo buragoye n'ivyo mugabo fo gushamo my phone turazi ko bitanga turazi ko bagirika ariko fo kubashika ku turibuka muri nibaza ko niba ko ari muri 2024 equipe ya U16 iri champion muri Dar es Salaam turabyibuka ubaho kurikira ntibashobora kugenda kudefanda titre kubera uburyo bwabuze ntivyakunze ko basohoka nibaza ko ari ikintu cyo kuraba ingera ashaka kugira misino abana arashaka kuzohera bavuga ati tuzogoma dukina ngaha kwisima zogoma dukina ngaha mu Burundi gusa bidakunda aho dusohoka nibaza ko ari ikibazo gikomeye gose kandi kuvyo twumva hirya no hino hari n'uburyo baba bahawe numva yuko federasiyo itaza gukavara ingano mvuga byose mvuga ko nimba babaye mbiti babatumye ko hariho uburyo nabo baza kuba bahabwa naza ko ni ikintu Febabu yaza kuba ikorera ko ngo tubone basketball kuko nibaza ko itanguye gupfira hasi no hejuru biraza kuba bipfa itanguye gupfira hasi kubona abantu bakiri batoyi no kuba ari hejuru nibaza ko biza kuba bigorana nuko rero nibaza ko nena duce turangiza no bakino kiganiro cyacu cyo kuno munsi wa mbere reka ndagushimira ko ndagushimira yadushimiye mwebwe wese mwahomba dukurikirana twifurize kumerwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu isango ryo ku munsi wa gatatu ibiganiro bya mumenye ku munsi wa kane midweek ndetse no ku munsi wa gatanu muri Look Sport naho utamurakoze